Guys, ndabaramukije mwese nongera ndabaha ikaze muguma mubana nacu kuri ibi vyigwa vy'ubwenge tuza turabaha. Guys, ni jewe nyene Obama nguma ndabategurira ibi vyigwa vy'ubwenge biguma bica kuri iyi page ibigezweho kuri telefone. Guys, ukaba utarakora kuri subscribe, nyarutse ukore kuri subscribe kugira tubandanye na trick y'uno musi nkabateguriye. Nimubanze mufashe mukore kuri sabone uca ufitona nongo ku gakengeri uca ugira kuri tute canke all biravana n'ururimi YouTube yawe irimo. Guys, nta gutevye. No musi nje kubereka ukuntu woshobora gufuta Facebook yawe burundu. Okay? Nizere yuko mu vyumva gatanu kuri gatanu nje kubereka ukuntu woshobora gufuta Facebook account yawe burundu. Ndibaza muca muvyumva. N'abantu benshi bari bansavye ndabakorera iyo video ariko nshima kubibigishiriza hamwe. Okay, mubane nanje rero gushika inyuma ya video kugira mubone ako kantu k'ubwenge nabateguriye. Guys, ukaba utarabikora rero kuri page yacu ya Facebook nayo urinjira muri recherche yawe muri Facebook ukandika ibigezweho kuri telefone nkuko hama ucuza ufyonde ngaha kuri follow. Kuri follow Facebook yawe kabiri mu gifaransa usanga handitse suivre canke s'abonner. Ucu ufyondako rero nkuku. Okay, ucu ufyondako nkuku uzoba utanguye kunkurikirana gatanu kuri gatanu. Okay guys, ntagutevya rero ico bidusaba urinjira ubwa mbere muri Facebook ushaka gufuta burundu. Okay, winjiye muri Facebook, donc iyi Facebook ije ngomba ndayifute burundu, iyi ngomba ndayifute burundu. Okay, hama rero ucuza aha hejuru utu dukwego dutatu. Okay, mubane nanje munkurikirane gatanu kuri gatanu. Guys, reka Facebook mbaze ndayishire mu gifaransa kugira tujane gatanu kuri gatanu. Okay guys, reka ndayishire mu gifaransa kugira nizere yuko benshi mu Facebook zanyu muzikoresha mu rurimi rw'igifaransa, niyo mpamvu nciye nshima kuyishira mu rurimi rw'igifaransa kugira bize korohera benshi. Okay, ndibaza nawe kabiri mu congereza wabonye ukuntu nabihinduye uca uhindura uko ndabikoze. Okay, katubandanye na trick yacu rero. Okay, aha rero uraza aha hejuru kutu tukwego dutatu nkuko bisanzwe, utu turongo dutatu uremezako. Hama uca uduga urabe ijambo parametre. Kuri parametre hama uca uza aha hantu kuri information personnelle et compte et de compte. Kwiri jambo rya mbere niryo uca wemezako. Okay, hama duce turindira. Rero ugeze ngaha ucuza aha hantu kuri accès et contrôle niho uca wemezako. Duce twemezako nkuku. Murabibona ngaha désactivation et suppression les comptes. Niho duca twemeza. Désactivation et suppression niho duca twemeza. Okay, aha rero murabona tugeze aha hantu Facebook ushobora kuyifuta mu buryo bubiri. Mu buryo bubiri ni désactiver le compte. Ni kuvuga désactivation de votre compte et contemporain. Kuvuga uyifute ivyigihe gito. Ni kuvuga ntuba uyifuse burundu, uba uyifuse donc uba uyifuse nyene uvuga ati nzosubira kuyikoresha sindayifuse burundu. Epfo rero ni supprimer le compte nyene konti uyifute burundu definitivement uyifuse nyene ntizogaruke. Ndibaza hepfo muca mugenda murabibona. Okay, rero kubera nje kubereka ukuntu Facebook ushobora kuyifuta vyakanya, donc burundu. Nje kubereka ukuntu ufuta Facebook burundu, duca tuza tugafyondamwo muri aka kantu. Okay, ukaba ushaka kuyifuta uvuga ati igihe donc nzogaruka ndayikoreshe uze kubandanya n'iyi etape yo ngaha kuri temporaire. No kuvuga niho
ucubandanya n'ama etape bagenda barakwereka, ariko jenje kubereka ukuntu yifuta burundu Facebook yawe. Hama rero duca dufyondamwo muri aka kantu kuri supprimer compte, hama duce tuza ngaha kuri poursuivre la suppression du compte. Aha niho duca twemeza. Okay, aha rero ugeze aha baca bakubaza utu tubazo mubona aha imbere yanyu. Okay, utu barakubaza ngo je passe trop, donc bakubaza ngo ni kubera iki ushatse gufuta iyo Facebook yawe. Okay, aha ndibaza muca mubibona, ibi ni nyishu ushobora kubishura. Aha hambere no kuvuga ndi maze umwanya muremure kuri Facebook, sinumva meze neza, donc Facebook yanje ntirisekirize, Facebook yanje barayipirase, donc ndibaza muca mubibona. Reka rero aha wewe uracagura ahariho hose ushaka. Reka je nk'ubu ngire mon compte a été pirate, no kuvuga compte yanje barayipirase, reka nemeze kahanyene. Okay, hama rero ucuza aha hantu kuri poursuivre la suppression du compte nkuko bisanzwe, duca tuhafyondako. Hama duce tuduga aha musi, duce tuza aha musi kuri supprimer le compte. Ni kuvuga guys, iyo ufuse Facebook ibintu vyose wapostinze, abantu wa followinze, donc ibintu vyose uzi yuko wakoreye kuri Facebook donc ibintu vyose wakoze, yaba abantu wa followinze baca bavako kuko iyo Facebook ntibikibaho. Aha rero ucuza ngaha kuri supprimer le compte, nababwiye ndabibereka mpaka bihere kuko iyi nanje ngomba ndayifute kugira mu bitahure neza, sinobiciriza hagati hariho baca bavuga ngo ntibabitahuye. Tugire kuri supprimer le compte aha hepfo, ndibaza mwahabonye. Okay, aha rero ucushiramwo ya ikode yiyi Facebook yiwawe ugomba ufute. Reka jewe nshiremwo mot de passe. Okay, wahejeje gushiramwo mot de passe ucugira ngaha kuri continue. Okay guys, murabibona duca dufyonda kuri continue. Aha duhejeje gushiramwo mot de passe, murabibona. Tugire kuri supprimer le compte. Okay guys, ndibaza aha mugerageje gusoma aya majambo mubona aha ku bantu mutahura ururimi rw'igifaransa, ngo confirmer la suppression définitive du compte. Murabibona aha ngerageje kuraba mwaya majambo aya mubona aha batubwira yuko Facebook ufuse ushobora kuyirekipera hatarahera imisi 30. Okay, ngibi nizere yuko udafuta Facebook ngo uzoyirekipera igaruke, uyifute wavyiyumviriye neza ari Facebook nyene uvuga ati abantu baramvuruga canke donc nshatse kuyifuta burundu, ucuza uwemeze ngaha kuri supprimer le compte. Okay, ce dufyondako, reka dutegereze byuguruke. Okay guys, murabona Facebook yacu ubu yagiye. Hinge ndaza kuyigira recherche kandi muze kuraba. Aha Facebook yacu yagiye. Reka ndabe ukuntu nkora roturu kugira shike kuri akeye ya Facebook, turabe mu yandi makonte kwikirimo. Okay, ndibaza hamwe abibonye ushobora kuyirekipera hatarahera imisi 30, irashobora kugaruka. Ivyo navyo nzobibategurira mu kindi cigwa, muze kuvyandika muri commentaire nimba navyo mubikeneye. Okay, reka ndabe nkore roturu kugira dushike kuri Facebook account ya home Facebook. Okay guys, murabona yuko nshitse ino. Reka ndabe ni connecte, ndabe yindi account ifisemwo ni connecte. Reka ndabe ni connecte kuri iyi. Okay, reka rero twandika muri recherche yari yitwa champion, ndayirabe okay, yari yitwa champion IG nkuku champion
je uku ze nuku ndibaza mwabibonye na profile yari iriko guys nta na fibil kuko bariko baranyereka tugire ngaha kuri persone mubona yuko batwereka na Facebook itakiriho. Okay guys, ndibaza mwabibonye najya mwabonye yuko natanguye video nkora follow kuri ya page ibigezweho kuri telefone ntajya follow nashizeko yamaze kuvako guys. Mumfashe gusa mubanze mukore suivre ngiyi suivre ngaha kubo Facebook ziri mu gifaransa ukore suivre ucuzana hejuru ya video ukore suivre nkuko reka twinjire rero guys. Aha ijya follow mwabonye twashizeko yavuyeko rero nuko guys. Ikinisho cigwa c'ubwenge nari nabateguriye ico ndabasaba nukukora like mumfashe gushirako jeme mugire na partage musangize abandi iki cigwa ibivyigwa nza ndabaha nivyo tubasaba guys kugira mutwereke yuko muri kumwe natwe 5 kuri 5. Okay guys, ciao rero tuzosubira mu yindi video ikurikira. Mwakoze kubana nanje ico ndabasaba no gusangiza ibi vyigwa nza ndabaha mu bisangiza abandi kugira tubandanye turonka ubumenyi bwa telefone. Ugize ikibazo urandika muri commentaire, rero ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp uranyandikira kuri 68 6 49 497. Okay, ndibaza murabibona. Ku batari mu Burundi code y'igihugu ni +257 muca munyandikira nkabashira muri groupe ya WhatsApp. Okay, ciao rero tuzosubira mu cigwa gikurikira. Thanks for watching, mwakoze kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Bye bye.